Kw'igenekerezo rya 14 Nzero uno mwaka, abashinga amateka n'abakenguza amateka barakoranye mu nama ya bose mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bumvirize icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka wa 2019 n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Iyo nama ikaba yari irongowe n'umukuru w'inama nshinga amateka nyakubahwa Pascal Nyabenda afadikanije n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyakubahwa Reverend Kuriyo. Muri ico cegeranyo Pierre Claver Ndayicariye asanzwe arongoye mu CVR yamenyesheje ko mu byo baranguye mu mwaka wa 2019 babanje gushiraho itegeko ritomora ingene uwo mugwi ukora Règlement d'ordre intérieur mu rurimi rw'ifaransa, bararemesheje inama n'ibiganiro mu ntara zose, barasigurira bene igihugu biciye mu radio n'amateleviziyo ibiri mu itegeko rigenga CVR, batibagiye kugira amatohoza ku mabi yagiye arashikira Burundi. Yaciye asaba abarundi bose gufasha kugira ngo berekane ibinogo vyatayemwo abarundi n'abanyamahanga bagandaguwe bunyamaswa. Cegeranyo kandi twashikirije abarongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka, twarerekanye ibinogo vyatawemwo abantu n'ahandi hatawe abishwe kandi atari ibibanza vy'itongo ry'abapfuye vyemewe n'amategeko. Aho niho umugwi CVR umaze imisi ukorera. Akarorero, mwishirahamwe Metalusa mu gisagara ca Bujumbura, ahaho isoko yo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, ahitwa Ndurumu muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi, Igitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Aho tudondaguye n'ahandi tubashikiriza mu mwanya, twakuyemwo ibisigarira by'abantu bishwe, impuzu bari bambaye, ibirato, imisipi, igodomoni zirimwo karangamuntu zitagisomeka na bimwe bita mu gifaransa amabaje. Ibinogo vyatayemwo abishwe mu gihugu no hanze ni vyinshi. Hari ivy'abarundi bataratumenyesha kubera ubwoba canke agahinda bibibutsa. Abarundi benshi bazi vyinshi ntibaravuga ivyo babonye canke bazi, ntibarumvirizwa. Yashakirije kandi ko mu matohoza bamaze gukora ku buryo mfata kibanza abantu bashika 122,505 bishwe canke bagiye mazima yongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemo. Umugwi CVR warerekanye ibinogo vyatayemwo abantu atari ibibanza vy'itongo ry'abapfuye vyemewe n'amategeko. Umukuru w'umugwi CVR yamenyesheje kandi ko hashinzwe umugwi uriko uriga ibijanye n'ubwishanyi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi kw'igenekerezo rya 11 rishira irya 12 ruheshi mu mwaka wa 1995. Yongeye ashikiriza ko umugwi CVR wegereye imigwi n'amashirahamwe aterera mu kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Turafise umugwi muto muri CVR uri kuriga ubwicanyi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi igenekerezo rya 11 rishira irya 12 ruheshi 1995. Uwo mugwi warashitse mu bigo vya kaminuza kumutanga na Zega Igitega gutohoza ivya mbere. Inkuru tumaze kuronka nuko hoba hari ibinogo vyatawemwo abanyeshuri mu kigo co kumutanga. Mu misi heze urongoye kaminuza y'u Burundi aheruka no gushinga umugwi muto uzokorana na CVR. Mu misi iri imbere igiho wacatanguye kigiye kubandanya. Tuzokoresha ubuhinga n'ubwitonzi mu kurondera ukuri kugira ico kigo ca kaminuza kibe koko ikigo kiramurira Uburundi incabwenge zubaha kandi zubahiriza agateka kazina muntu. Pierre Claver Ndayicariye yarashikirije intambamyi z'umugambi wo kutoza ukuri no kunywanisha abarundi. Izo nazo ni nk'ubukene bw'imiduga yo kunguruza abakozi,
abakozi bake n'ibindi. Yarangije ashimira abarundi bose n'inzego z'igihugu zabaye hafi y'uwo murwi. Abashinga amateka n'abakenguza amateka barashikirije imyitwariko yabo umukuru w'umugwi Severe. Ibyo kubaka ivyibutso murumva nko mu kivyuka barababwiye bati byo bavyiza hubatswe icibutso hafi yaho abo bantu baguye, kuko kuri bajya abantu bo mu kivyuka mwashoboye kubona ibisigarira, mwavuze ko babiciye mu isoko, nivyo ni isoko ya kivyuka niho babiciye. Ico gihe rero urumva uko byagenze mu bisanzwe abo bantu bishwe n'abasirikare b'igihugu, kuko babahamagaye mu nama bakoranye n'abadede intwaro b'ico gihe. Hanyuma mu nama umva babahamagaye ati ngwino mwumvirize ijambo ry'abarongozi. Bose baraje barahagarara baratekereza, bo bari bazi ico bagira bakore. Impande n'impande hose baca bugururamwo umucanwa, amasasu. Abijya bisigira mwashoboye kubona cyo bari nk'icya gatanu c'abapfiriye hajya ahantu, kubera ko hariho ibimodoka byaciye biza gusomba imivyimba baja kubata ahandi hantu tutazi. Ni ukuvuga ko bajya mwabonye ni bake ugereranije n'abishwe muri ico gihe. Rero ngaruke kuri iki cyibutso, mwibaza ko hazokubakwa ivyibutso bingahe? Kuko nitwanyenyagiza ivyibutso hirya no hino mu gihugu, navyo ndibaza yuko bitoba ari vyiza. Nibaza ko hakwiye kuba kumvikana ku vyibutso byo kubakwa. Mbega aho kubakwa icibutso kimwe ku ntara, mbega aho kubakwa icibutso kimwe ku karere gahurirwa ko n'intara nyinshi. Aha naho narugomba yuko muhaduha ko muco nimba mumaze kuronka iciyumviro kuri ico kintu. Bavuze ikintu cyo gushingura, nabonye ibizoja muri mize impuzu, burya n'amagufa make yoja muri mize kuko si bibi. N'abana bona buzukuruza bakazora barabona bati aba ni kubera iki bari muri mize, bakavumba kamenya yuko hari igihe cy'umwijima kigeze kuba mu gihugu. Boze baravuga ati ku ntara basi tuzana amagufa nk'amajana 5 dushire muri mukiyo. Abo mu ntara niyo baza baraza gukura abana baza baravuga ati aba rero mu ntari wanyu byagenze uko ko birazobubaka, ntimuze muratinya kuza muravuga ngo amagufa yose mutuyahambe. Ituyahambe yose nziya mpuzu sawa je muri mize, mugana nayo magufa nayo nyene aja ahantu hazomara nk'imyaka 1000 ahubake neza, habeho imyaka 1000 n'ibihumbagiza. Hama nabiya marshive mwavuze ari mu Bubirigi no mu Budagi, nawe nyene bagirire kompartima yayo aho zoja nahazoje amagufa nahazoje ega byose ni kahise. Igihugu cyaragiye mu mwijima, kandi teza kumenya igituma teza kugira ingufu kugira ngo tuje mu muco. Muga kandi jewe ndagaruka ku kintu mwavuze cy'uruhara rw'Ababirigi n'Abadagi, nawe taramenyekana neza. Ababirigi bari imbere gusumba abandi, niyo bazanye itegeko rizana amacakubiri. Imbere yuko bazana iryo tegeko nta barundi bari bwicane. Ugiye kuri basogokuru nico gitwa navuga je muvyo nosaba muzora ko ari gufa mutora ryo mu 1700 ko ari fose commune na muzokoresha carbone 14 nayo ni muyishiramwo murabe kuri basogokuru imbere yuko bazana amacakubiri Ababirigi mu 1925 hari fose commune muratora ivuga iti aba barundi bishwe mu 1640 mu 1512 mu 1800. Ivyo navyo birakenewe kuko ibi bintu bafise ubuzo bibazwa. Ijya kete mwami w'Ububirigi yasohoye azana amacakuri mu gihugu, najyo ni muri korereko kuko sukubaza gusa wishe nuwamubwiye ko yica uwamwigishije kwiyica nawe nyene ajemwo. Ko muri raporo mwaduhaye muvuga yuko hari abamaze kubabwira abakoze ayo mabi bakabivuga, mukavuga nuko bavyemeye kandi bamwe bikabaruhura ndetse mbere bose. Hanyuma tukaba tuzi nuko hariho abatinya kuvuga ibyo bazi kubera ababikoze bakihari, nkuko mwavuze namwe muti hari abarekuriwe basabye n'ikigongwe. Hariho rero nabandi bari n'ibyo bazi ngo batinya kuvuga uko byagenze, uko babibonye n'amazina y'ababikoze. Nagira mbaze rero nti mwoba mutegekananya iki mu gukingira abo batemoin ibyo byabona bifise ico byoshikiriza, bifise ico byovuga ko bakoze ububisha mugabo ubuzima bwabo niho have buja mu ngorane. Abo bantu barahari ni benshi, hari nabo hari batwitura bati novuga nk'ibi
jewe vyongendera gute mu nyuma novuga naka ko namubonye yayishaba akoze ibi aturiye iki atwaye inka za naka azishoreye ku mugaragaro yarashoreye n'izi wacu uwo muntu akabivuga uko kwahari n'abana bamwe arabasirikare kandi ubundi ngene babishoboye notambuka hehe mwotubwira rero ico mutegekanya mu gukingira ivyabona. Umukuru w'umugwi Severe nawe yaratanze umuco ku myitwariko y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ko hariho monument national mwibwirizwa, iyo monument national yitwa de la mémoire et de la réconciliation. Mwibwirizwa mwaduhaye hariho les monuments provinciaux, nazo nyene zitwa monument de la mémoire et de la réconciliation. Hariho na les monuments twokwita locaux, byose biri mwibwirizwa. Urumva ko les monuments niho bahurira bibuka, bitandukanye naho bashinguye ya magufa byabisigarira nimba tuzobahamba